arazi gukiza abamwubaha. Iyakijije Loti kubera yari umugororotsi, ntiyamukijije kubera yasambana, yari mu buntu bw'Imana eka, yari kakora nk'ivyo abandi bariko barakora eka. Nawe niwamwubaha ikagushima muri kino gihe kubera abantu bariko barandavura, inyigisho z'ibinyoma ziranyengetera mu mazu hirya no hino, ubuhumbu buri mu bantu. Byari mu gihe cy'Abisodomu na Gomora, uyu munsi ntibihari. Abisodomu ni Gomora ko Imana yabahoye guhuza ibitsina babisangiye, uyu munsi ntibihari mu isi. Nubwo ibyo byari bihari mu gihugu, Loti we yaravyirinze, umwami Imana acaramurokora. Umwami Imana aragororotse, nahitanisha abanyavyaha n'abanyakuri, oya, kandi Imana iraba mu mutima. Rero ni waba wirinda mu bikugerageza izokurokora. Ibigerageza n'uyu munsi birahari. Mu gihe cya Loti ntivyari vyoroshe, mu gihe cya Nowa ntivyari vyoroshe. Wewe gukikuzwa n'abantu bose bapfuye buzuye ivyaha gusa ntivyari vyoroshe. Burya yari mu bigeragezo Loti bidasanzwe. Urazi muri rya joro hamwe abamarayika bamugendera, urazi batonze ku rugi bakaguvuga ngo sohora abo bagabo bari mu nzu yawe tubonone. Vyari bigeragezo bidasanzwe, ariko Uhoraho arazi kurokora abamwubaha mu bibagerageza. Icoma jewe nawe tukirinda tukamwubaha, ibitugerageza uko bizoza bimeze kose Imana izoturokora. Muribuka rirya joro ngo Imana yaciye ibasukamwo uruhuni, ntivyongera kumenya iyo biri. Imana kwari kugira ngo irokore Loti. Hanyuma Imana ikiramubwira Loti ati ihitana abawe uve hano ndakwereka ico nikorera. Imana irazi kurokora abayubaha mu bibagerageza. Nutinye nawe wose ugeretswa uri kurazira kugororoka, Imana irazi kurokora abamwubaha, irabizi neza kandi irabishoboye. Nibura uko ibigenza. Haleluya.